Generale Bunyoni ntiyapfuye. Generale Bunyoni ni muzima. Hari abantu mwatahuye nabi itangazo canke amakuru twabahaye ejo, twe tumaze kuronka ku makuru ya Generale Bunyoni batubwira yuko amerewe nabi. Hano kuri uru rubuga senere inyankamugayo, iyo turose amakuru tuyabaha uko nyene, ntidushobora kubahenda. Nanditse ngo araremvye amerewe nabi, ndanabitomora neza no muri titre ati oya ntiyapfuye ariko amerewe nabi. Uyu munsi rero mfise amakuru yandi yihuta, ariko aravugwa kuri Generale Arenguiyome Bunyoni. Reka mbanze ndabaramutse, muri inshuti nyinshi cane mudukurikira kuri runo rubuga rwa YouTube senere inyankamugayo, kazi. Uyu munsi turi itariki 29 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Ubuzima bwa Generale Arenguiyome Bunyoni bwifashe gute? Ibi ndazi muri benshi mubikeneye, mushaka no kumenya ibivugwa ku magara ya Generale Arenguiyome Bunyoni. Reka mbanze ndabibutse ko Ubunyoni amaze igihe kinini agwaye, kuva afungwa gushika iyi saha, kuva mu mwaka wa 2022 afungwa gushika uyu munsi mu 2025, Bunyoni ntarigera aronka amahoro. Uko yamaze umwanya munini mu gasho niko yateye agwara araremba. Je ngerageza kubaha amakuru buri munsi ndababwira ibiko biravugwa ku buzima bwa Bunyoni, nkuko ndabaha amakuru ku biko biravugwa ku bandi bategetsi canke ku buzima bw'igihugu. Bunyoni rero si we nyene dukora ku biganiro, bivana no kuntu twarose amakuru ku buzima bwa Generale Arenguiyome Bunyoni. Uyu munsi rero ubuzima bwa Bunyoni bwifashe gute? Bunyoni mbanze ndabutse ko yageze mu bitaro vya Gitega amatariki 9 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025, amezi 3 aburamwo iminsi 8 agire akwire. Murumva ko agwaye igihe kinini. Yagumye mu bitaro vya Gitega kuva akihashika. Umuntu ngema ndabibutse ukuntu vyari bimeze, hanyuma ndababwira uwo munsi ukuntu vyifashe. Igituma ndabikora gutya, hariho abantu usanga buri munsi ari bashasha batazi ukuntu vyagenze, cane cane nka ku rubuga senere inyankamugayo nari maze imisi ntaho ibiganiro bitandukanye, birumvikana ko ushobora kuba utakurikiranye ibiganiro neza ukaba ntuzi amakuru ukuntu yifashe. Niyo mpamvu ncishamwo amajambo make nkababwira ibintu mutari muzi. Uko vyagenze rero kuva itariki 9 ageze mu bitaro bikuru vy'i Gitega, Bunyoni yateye aremba, hanyuma baragerageza kumuvura biranka gushika naho uwo nyene yisabira ko bamujana mu bitaro vy'i Bujumbura canke mu bitaro vyo hanze y'igihugu. Hanze y'igihugu baranka, i Bujumbura naho nyene basa nk'abavyanka, ariko bakomeza kuvyiga. Hanyuma bahisemwo kumurungikira itsinda ry'abaganga benshi bavuye i Bujumbura baza kumufashiriza aho agwariye i Gitega. Baramufashije, nabibabwiye ku bantu mudukurikira kuri rwa rubuga rundi rukorana n'uru Urugendo News, mwaravyumvise ukuntu bamusanze i Gitega baramufasha. Yaramaze igihe kinini ariko baramufasha vraiment, mugabo vyahavuye nyene vyanka gose, bahitamwo kumumanukana i Bujumbura. Muti rero ni kubera iki bahisemwo kumumanukana i Bujumbura? Imbere yo kumuzana i Bujumbura nababwiye uko vyagenze. Habanje kuza umugwi munini w'abakozi b'iperereza, cane cane abegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu, abegereye umukuru w'igihugu baza gusuzuma hazoshikira, hanyuma baremeza ko hameze neza ko atazotoroka, baca baramuzana bamushikanaho. Bunyoni ntashobora gutoroka rero, ibi muvyumve neza, kandi nawe sinzi ko yotoroka, kuko arazi ko atorotse bakamufata bomugira nka Rajabu. Nibaza ko ivyo ko atobipima. Muti rero uyu munsi Bunyoni vyakurikiranye gute? Ariko nshaka mbere abwira impamvu Bunyoni burya baje bamukura i Gitega bakamuzana i Bujumbura. Amakuru mfise nuko ari ingingo yafashwe n'abaganga. Imiti yose ngo yavura Bunyoni, abaganga bavura Bunyoni vyose vyavye i Bujumbura. Noneho bararaba ati none ko n'ubundi imiti iva i Bujumbura, abaganga bava i Bujumbura, bavuye i Bujumbura bataha i Bujumbura, iyi depense ni nini, reka tumumanukane i Bujumbura mu bitaro twizeye. Urabona ko Kira Hospital kuva bayatse Dr Sahabu bakayishiramwo ababo, ni ukuvuga bashyizemo abari hafi y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, barayikontorora uko bashaka, barayikurikirana. N'igisata bizeye, n'ibitaro bizeye birimo ibisata bitandukanye bivura, bashaka kuzahazana umuntu bashaka rero kugira bamuvurire. Bunyoni rero bafashe ingingo yo kumuzanaho kubera babona ko atahandi hantu bomujana bizeye kandi atotoroka, kuko mu kintu ca mbere batinya niko atoroka.
naho rero baciye bamuzana hajya kuko basanze iyo miti batazongera kurungika Gitega, abaganga baca baba bakeya, abamukurikirana bakaguma hajya nyene. Barasuzumye icyumba nabibabwiye, mu kumuzana bamucisha inyuma mu canzo, baramudugana no muri etaje, bamushirayo muri VIP niyo agwariye. Abantu benshi bamaze iminsi basaba rero ngo kuja kuraba Bunyoni, barabankiye. Umuntu arekuriwe kuja kuraba Bunyoni ni umwana wiwe, umukenyezi wiwe, abo bonyene gusa, nta wundi muntu arekuriwe kuja kuraba Generale Bunyoni. Nuko vyifashe. Uyu munsi ndababwira amagara ya Bunyoni, ufatiye uko yari ameze ejo, uyu munsi yorohewe. Niyo point. Uyu munsi yorohewe. Narose amakuru ambwira yuko ameze neza kuruta uko yari ameze ejo. Ejo ngo yari ameze nabi, mugabo ubu yorohewe. Ndabibutse ko bafashe ingingo yo kumuzana i Bujumbura adashobora no kuvuga, adakanura neza, muravyumva nta nubwo numva adakanura neza, mugabo kubera nirya diabete yiwe, ariko mugo bafashe ingingo yo kumuzana i Bujumbura kubera babona adashobora kuvuga. Baramuzanye i Bujumbura, ubu ngo arashobora kuvuga, akavugisha umuntu nimba n'inguvu zikeya, nta nguvu nyinshi afise, mugabo arashobora kuvugisha umuntu. Iyi ni intambwe nziza rero ku magara ya Generale Bunyoni. Ejo bari batubwiye ati ni hafi yo guhwera, araremvye, ameze nabi, niyo mpamvu naciye mvuga ati none nuko bimeze gute. Inkuru nakoze hari abantu bayitahuye nabi rero, bariko barambaza kuko bamaze kumva ayo makuru, kuko burya sije mba ndafise jenyene n'abandi baravyumva. Hari abahabwa amakuru nabi bakabwiga ngo Bunyoni yapfuye, ngo yagiye, bagaca bakwiza ibihuha ngo yapfuye. Niyo mpamvu mbazaje yapfuye canke ni muzima. Nkasha ni muzima. N'ubu ndababwira rero Bunyoni ni muzima, ntiyapfuye, arakomeye, mugabo aragwaye, kandi aragwaye cyane, mugabo yorohewe uyu munsi. Nuko bimeze rero. Bunyoni afise ibibazo bikomeye kubera yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ntashobora kwemera yuko Bunyoni yoroherwa. Dufise impungenge yuko Bunyoni ashobora no kwicwa. Bunyoni jewe ntaco dupfa, ariko yishwe twaba duhombye. Twakubera iki? Mugonda nabaza kwanza bamwiciye iki, ko mbona bamwagiriza ubusuma gusa, hari umuntu kwica naho nta butiyishe. Ivyo nivyo tuma bamwica rero, nibamureke yigumire mu gasho, umunyororo urahera. Ntweza guhenda, umunyororo urahera. Ntashobora kuzosazira mu munyororo, azotaha fendofe, kiretse nibamwica nyene. Aha ni mambo kwisha, mugo adapfuye azotaha, azotuma ataha ashaje, mugo azotaha. So famiye Bunyoni mureme azotaha, naje ndifuza ko ataha. Aho azotahira hose tuzomwakira, tuzomuryoza ivyo yakoze, tuzomubaza y'amafaranga yiba, tuzomubaza bya bibanza yari afise amajana n'amajana, ibimodokari bidaharurika, tumaze ukuntu vyagenze. Baramurenganije mu kumupfunga, bamwagirije ivyo atakoze. Abantu yishe ntabo bamwagirije gusa ngo yashatse gukubita kudeta mukuru w'igihugu, ngo amatungo adasobanutse, ako niko kudeta nayo nta kibazo, bose n'abasoma gusa, kuko bahagiye n'ubundi bivye amajwi Rwasa. Ikindi bavuze ngo ni guhungabanya umutekano w'igihugu, ibindi nibiki. Ariko batavuze yashatse kwiba umupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nicyo kintu gikomeye cyane, burya bapfuye. Urya mupfumu wo mu Ruyigi ni ingorane, urya mupfumu ni ingorane ikomeye cyane gose bari bahuye nayo. Hanyuma Imana yarakinze ntiyamutwaye, nibo bapfuye. Nabari mu kintu batavuze, mugabo bapfuye cyane cyane. Umupfumu umunyamareba ngo abarabira ibintu vyabo mu mugambwe wa CNDD FDD. Reka rero ndabasangize akantu gakomeye, ndazi mwese muragakeneye kukamenya. Abantu munkurikiye umunsi, ngomba ndabaha inkuru ndende, mutekereze, munyumvirize. Ndabasangiza inkuru y'umuzi w'amatati y'ivyo Perezida Ndayishimiye yapfuye na Generale Arengiyome Bunyoni. Reka mpere muri Nyakanga mu mwaka w'2022.
ni umwaka wabayemwo impinduka zatangaje benshi cane. Ni ukuvuga kuva Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje ko ubutegetsi bwiwe burimwo ba maconco, abashaka gutembagaza abashaka kumutembagaza, abarundi sinzi baciye babona yuko ariko aravuga Generale Alain Guillaume Bunyoni. Ibi nta vyo guca ku ruhande niko vyari bimeze. Benshi rero bahavuye batangazwa n'ibogozwa rya Generale Bunyoni. Ryabereye rimwe n'iry'abandi ba generale, nk'akarorero Generale Gabriel Niyizigama nawe yabogorejwe rimwe na Generale Bunyoni. Uyu numwe batazira Tibia. Uyundi mu generale yabogojwe ni umugenerale yitwa Etienne Ntakarutimana, nawe bamutazira Steve. Ariko rero hari ikintu kidasanzwe catangaje abantu benshi, nuko aba bajenerale babiri vyari bisanzwe bizi ko badacana uwaka, badahuza na Generale Alain Guillaume Bunyoni. Abanyagihugu, abarundi nawe wokwibaza none vyaje gute ngo ahitemo kubogoza umugenerale Bunyoni agomba kumukubita coup d'etat, aca akurana n'abagenerale babiri badahuza na Generale Alain Guillaume Bunyoni. Kino ni ikibazo gikomeye cane abantu benshi bibajije. Ni kubera iki akuye Bunyoni agaca akurana n'abandi bagenerale babiri badacana uwaka na Bunyoni, kandi bose bakaba bagirizwa, nubwo bitari vyavuzwe ku mugaragaro kuri abandi bagenerale ko bagomba gukubita coup d'etat Perezida Evariste Ndayishimiye. Hariho akabazo. Ndabibutse yuko bano bagenerale babiri bobo nubwo bakuwe ntibahise bafungwa, uwafunzwe yabaye Bunyoni wenyene. Iki naco nyene kiri mu kintu gitangaje kidatomoye, abarundi sinzi bashobora kwibaza ko impamvu bakuwe bobo barakumbuwe mugabo ntibahise bafungwa, ariko Bunyoni wewe yaciye apfungwa. Ibi bigaragaza yuko rero ni impande zibiri, novuga ko zisa n'izishamiranye. Wokwibaza ati ni bande bari ku ruhande rwa Bunyoni, ni bande bari ku ruhande rwa Neva Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka duhere mu mwaka w'ibihumbi 2016. Generale Evariste Ndayishimiye yaratowe kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni ikibanza yatowemwo abandi bantu batabishaka, ariko yaratowe kuwurongora, arawurongora. Ico gihe Generale Bunyoni wewe hamwe na Generale Ndayishimiye nyene basa n'abatanguranwa uburongozi bw'umugambwe, kuko uko ntuze Ndayishimiye yashaka kurongora umugambwe aruhuka awurongoye, niko na Bunyoni yabishaka, ariko Bunyoni wewe ntivyamukundiye. Bano ico bumvisha umukuru w'igihugu mugenzi wabo bari kumwe ku rugamba ariwe Perezida Petero Nkurunziza, bamwumvisha yuko ikosa atokora atofata umugambwe CNDD-FDD ngo awuhereze umusivile. Iki kandi carumvikana, abenshi muri CNDD-FDD baragihurizako, bakavuga yuko batofata umugambwe CNDD-FDD ngo bawuhe umusivile abe ariwe awutwara. Hari amakuru mw'ico gihe yavuga yuko muri abana bagenerale babiri hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni, bose n'amakuru muga adafise ivyemezo, yavuga yuko boba bararondeye ibihugu bibanyi, ndavuga nka Tanzania, ko vyozobafata mu mugongo kugira ngo bashobore gukuraho Nkurunziza. Bino n'amakuru yavugwa ko yoba yaramaze gutangwa mw'iperereza, yaramaze gutangwa muri Tanzania, basaba ko nk'iperereza ryozobafasha gucengetera bagakuraho Nkurunziza. N'amakuru adafise ivyemezo mugabo, kubera ko ndiko ndabashikiriza inkuru y'inkomoko y'indyane zabaye hagati ya Perezida Ndayishimiye na Bunyoni, nshaka kugira ngo vyibuze dusubire inyuma gatoya. Iyi nkuru nabwira aza kuba ndende mugabo murihangana muyumvirize, kuko benshi mukurikira amakuru mutazi umuzi canke iyo ibintu biba vyaravuye. Niyo mpamvu nagerageje gusubira inyuma gatoya.
uko niko rero bano bashaka gukura Nkurunziza nabo kugira ngo bace bahaja barongore igihugu. Ariko rero naho uyu mujenerale asanzwe afunzwe generale Bunyoni ariwe yari yegereye cane perezida Nkurunziza kandi akaba bari baranasangiye inyungu nyinshi nk'iz'ubutunzi, hari n'izo bari basangiye, apana bari barasangiye muri kahise, bari basangiye gushika isaha. Nababwiye nko ku bantu mwakurikiye ikiganiro nabahaye kare, navuze nko ku bijanye n'ihinguriro Fomi rihingura umwavu. Ni ihinguriro ryari ryegukira abagabo babiri na Ziranotse, Bunyoni na Nkurunziza. Amafaranga menshi, amamiliyaridi adaharurika yaca muri Fomi, bagaca batora bakirira n'ibindi vyinshi turaza kubibanira tuvyumve. Perezida Nkurunziza rero yaciye ahitamwo kwizera cane Evariste Ndayishimiye mu burongozi bw'umugambwe. Kubera iki? Imvo nyamukuru ni uko perezida Nkurunziza yari yibaza ko Ndayishimiye ari we yoroshe canke azomworohera kumbure, kandi bizoroha ko igihe cyose azoshakira kumuhindura azomuhindura uko abishaka. Yaratinya cane generale Bunyoni kuko yabona yuko wewe aramutse ageze ku butegetsi ari kinani kandi akomeye, afise n'abamushigikiye benshi, afise n'ijunja rikomeye, vyozomugora cane kumuhindura ashaka kumukuraho. Ati urya icyo yo aramutse ahashitse aho nomushira ntiyozohava, ndamushize ku mugambwe nzoba ndiko ndamukonegita n'abanywanyi benshi, bizogorana cane gose. Yagerageza kumugumiza hariya mu gipolisi, hariya mu gisoda, hariya k'umushikiranganji, ahantu vyibuze adashobora ahantu yabona hashobora, kuko mu itegeko rya CNDD-FDD kiriya gihe ntibari bwahindura ibwirizwa shingiro ntihenze, bavuga yuko burya perezida atahari umukuru w'umugambwe ari we aba perezida. Vyagiye guhinduka mu nyuma, niho bavuze ko umukuru w'inama nshingamateka mu gihe perezida atahari, nivuga yapfuye bishitse kuko urupfu rurashika, umukuru w'inama nshingamateka ari we acaba umukuru w'igihugu. Ibi navyo murazi ko vyahinduwe nyuma yaho 2020 ntihenze, igihe Nkurunziza apfuye, bagaca babigira vyihuse, bivye amajwi senere, bagaca bagira ibintu vyihuse, bakanka ko umusivile atwara igihugu ari we uriya munyabubanza Nyabenda, bagaca bahitamwo kuhashira Ndayishimiye bamurahiza ku nguvu. Ibi mwarabibonye ngo umusivile ntatwara igihugu, nuko vyari bimeze. Aha rero Nkurunziza yaratinya yuko Bunyoni hashitse atoshobora kumukuraho. N'ikindi naco murumva ko basangiye ubutunzi, n'ubwo butunzi yaratinya yuko mu gihe hashika generale Bunyoni yoca yigarurira bwa butunzi basanzwe basangiye na Ntuzenya na Nkurunziza. Murantunga aya mazina arancanga, ariko ntaco nizere ko turi kumwe. Reka rero twihute kugira ngo Evariste Ndayishimiye yemererwe gutwara. Hariho ivyo babanje kumvikana n'umukuru w'igihugu ariwe Petero Nkurunziza. Mu vyo bumvikanye harimwo kumugira imboneza y'ikirenga, guide supreme. Ibi rero kumva ko abaye guide supreme vyamuha icizere yuko ariwe azoguma afata ijambo rya nyuma mu mugambwe, mu Kirundi imboneza yamaho. Imboneza yamaho niwe mwico gihe niwe yaguma abazwa ivyo mu mugambwe, cane cane niwe yaza imbere, nimba ingingo ifatwa niwe yayifata. Ibi namwe muravyumva. Reka twihute. Hari akandi kantu nibutse, n'akantu kadasanzwe kari hagati y'amasezerano Nkurunziza kugira ngo agene Ndayishimiye yari yashize imbere amaze kuba umugide supreme mu mugambwe CNDD-FDD imboneza yamaho. Vyasigura yuko agumana inguvu zose ku gisata c'ubutare, ubutare bushoka bwibwa akabugumanako inguvu,
ariko ibi navyo Evariste yari abizi kuko nawe yarajya ku mugabo akavuga ati icyo wahashikana ntivyokoroha, ariko kandi eh, kubera aya mategeko yavuga yuko aca aguma ari imboneza yamaho ari wafata ingingo mbere yuko n'abantu bashirwa mu nzego aba bose vyavuga yuko perezida Nkurunziza ariwe azoza arabatanga yemeza abo yasa akabanka, abo yemeye akabemera babwirizwa kuvyumvikanako. Ibi rero vyose Ndayishimiye yaravyemeye yigize inzoka aravuga ati je ndavyemeye vyose nimunshireho. Aha niho rero perezida Nkurunziza yashiriye imbere eh, Evariste Ndayishimiye kugira ngo abe umukuru w'igihugu, azitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Reka mbandanye. Ariko rero naho Nkurunziza yapfuye kandi agapfa giturumbuka, perezida Evariste Ndayishimiye yarubashe ibijanye n'amazina y'abaja mu nzego zihambaye z'igihugu. Ni ukuvuga ko Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere na Reveriyano Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, Daniyeli Gerazi Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka, si ntuzenya ni Emmanuel Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Muri ico gihe abantu bose kubera ko bari hafi ya perezida Petero Nkurunziza, hari na bimwe mu matungo yiwe Nkurunziza yari yarabajeje kumukurikiranira. Ibi rero byari bigoye ko uwo mukuru w'igihugu ubu dufise ariko yariko arategurwa muri ico gihe Evariste Ndayishimiye, vyari bigoye ukuntu azoca mu ryahumye canke azoca ku ruhande canke agakora ico badashaka bano bantu bose ndabadondaguriye uko mwabumvise hano imbere gatoya. Ibi nivyo bintu bidasanzwe vyatuma Evariste Ndayishimiye nubwo yaba perezida ataba afise inguvu zo gufata ingingo iyo ariyo yose. Reka twihute rero. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ari perezida atangaje cane, reka namwe muvyumve. Impamvu nuko Ndayishimiye yari yemeye kugumana n'abahora bari hafi cane canke kugumana hafi n'abahora bari hafi cane y'uwo yasubiriye ariwe Petero Nkurunziza, abamugendanira, bamucungira umutekano, abakuru b'imigambwe mwizi nzego zose ndondaguye, aba bose murumva ko bari aba Nkurunziza mugabo kuko Nkurunziza yamushizeho nk'uko nyene ari, mumbabarire nkoresha imvugo igikanganyoni, ntaco bahinduye mu yandi majambo, yari umuntu yishiriyeho gusa kugira ngo abe nk'igikanganyoni. Ariko Evariste Ndayishimiye ibintu byose yabitwaye bukebuke. Mu ntango hari abantu batangiye kumwita ikijuju, baravuga ati wewe umuntu n'ikijuju yemera kuguma ari perezida, ashobora kwemera kuzoguma agendera aho nteri bwabe amaze kuba naho nyene ati arashobora kuguma barashobora kwemera kuguma agendera mu kwaha kwahahoze bamukoresha bamugira ivyo ashaka vyose, ariko yariko arabatwara bukebuke. Mwibuke ko mw'ijambo yavuze Sogo yaramwubaha, yarubaha Sogo cane, ariko mugabo yariko arabiga kugira ngo ntahave agwa mu ruzi agwita ikiziba, abanze avyige neza amenye ba bantu bose bari kumwe ni bande, bafise intumbero iyihe, kumbure mu nyuma z'abagumukane. Reka ndababwire uyu munsi none ko tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025, burya muravye neza ntimubona yuko inzego zose zari zihari kiya gihe zose yazishize hasi, zose nta numwe asigaye, bose yarabashize hasi, nta numwe asigaye. Niyo mpamvu burya abantu bazi Neva burya Evariste burya arazi ubwenge, ntimuze mubwire ngo ni ikijuju, arazi ubwenge n'ibintu byose akora abikora abibona, burya araciye ubwenge n'ibi bintu yarabiteguye, aravuga ati reka arabakenyura neza ati reka ndabatware bukebuke, ndabasamaze, ndabareke bahonoke
hanyuma mu nyuma nze ndabakubita akantu kamwe baze batangare. Uko niko Neva yashoboye kugumana n'abo Nkurunziza yamusigiye, buhoro buhoro akuramwo umwe umwe gushika abamaze bose, n'abasigaye basigara bamuyoboka, bamwubaha, bamwumvira. Uyu munsi nta vyo gukekeranya ko mu mugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye afata ijambo rya mbere ari naryo rya nyuma, kubera ko wihenze aca gukura. Ubu yaramaze gufata umurongo neza wo kubashira ku murongo umwe. Igisigaye gusa icamunaniye ni guteza igihugu imbere, kubera ko nawe ni mobile nk'abandi, mugabo kubasambagura yarabishoboye. Hari amakuru avuga yuko burya Nkurunziza ibintu yari yakoze, yari yashize umutego muri Perezida Ndayishimiye mu kumuha ibibanza byose, kuva ku mukuru w'umugambwe, kumugena kuba umukuru w'igihugu, ngo n'agatego yari yateze. Yarazi yuko kumushiraho arivyo bizomufasha bizomworohera kugaruka ku butegetsi. Yarazi yuko Perezida Ndayishimiye amaze kuhagera, bakagena Bunyoni kuba umushikiranganji wa mbere, yuko badashobora kuzumvikana. Ibi rero nk'imboneza yamaho vyaramuha amahirwe yuko uzoca aba umuhuza, canke mu mugambwe bakavuga ati igihe Nkurunziza yari ahari isuku vyari bimeze, nta kujyana kwari kuhari. Abagumyabanga za nararibonye zigaca zimusaba gusubira kandi kwamama akitoza akongera kurongora igihugu. Ibi yabitegekanya mu myaka itarenga 5 gusa ko bazoba bajyanye, kandi burya niyo adapfa bari kujyana. Ibi nibaza ko mubibona, murabona ko nk'uyu munsi yaba yarakihari, tuvugisha ukuri, uyu munsi tariki 29 z'ukwa 12 2025, mbwiza ukuri, yaba Perezida Nkurunziza nyakwigendera yarakihari, hari uwundi abarundi bariko barakoma amashi bamusaba ati subira witoze, subira uje ngaha 2027 nyakugira Imana, nyaruka ahubwo turagowe turahwereye. Ubu abarundi benshi baba bariko barabimusaba, mugabo kubera yuko yaciye apfa, urupfu ntirusezerana, nyine murumva ko vyaraheze. Mugabo wari umutego yateze kandi wari umushibuka, kandi umutego ntiwari guhusha. Ubu 2027 Nkurunziza ari kugaruka ku butegetsi, ibi ndabwira n'ukuri. Baca umugani mu Kirundi ngo inkuba zibiri ntizisangira igicu. Imigenderanire ya Perezida Ndayishimiye na Bunyoni ntiyari yoroshe. Umushikiranganji atubaha umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu yikeka ko umushikiranganji ashobora kumukubita kudeta. Umukuru w'igihugu abona ko umushikiranganji afise abamwemera bamuba, basa n'abangana muri make. Nubwo yaramaze kuba perezida, Bunyoni yakomeje kugira inguvu no kugira inshuti nyinshi, mbere Bunyoni ntiyatinya gusuzugura burya Ndayishimiye. Vyaragiye bigaragara mu myidogo ya Ndayishimiye, ugasanga hamwe aravuga yuko batamwubaha. Hari aho mbere bakoresha n'abakozi b'Imana nka witwa Mbayahaga, akavuga ku bijanye n'agasuzuguro. Niho havutse n'ikintu bita igifyoti, ari naco caramutse cahavuye gisenyura burundu uyu umujenerale Guillaume Bunyoni. Bunyoni yigenza nk'umukuru w'igihugu, ntiyatinya kwanka ingingo umukuru w'igihugu yafashe nk'abantu bagenye mu mabanga canke bagomba gushira mu nzego zitandukanye. Bunyoni yarashobora kuvyanka. Perezida yagumye abona yuko Bunyoni ari ikigeragezo kuri we, ari umuntu amubangamiye. Ibi vyatumye wanashaka Neva apanga akarere ko kumufunga nk'uko nari maze kubivuga, kandi yahimutse amufunze. Yaridoze aramutabara, vyarangiye bibaye ko vyabaye. Murambabarira iyi nkuru nabwiye kiza kuba ndende, mugabo ndazi abatari bakeya birabafasha gutahura umuzi w'ipfungwa rya Bunyoni. Uyu munsi agwariye muri Kira Hospital kwirigenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 2025. Hariho ibintu bikeya jewe
Nshimira Evariste Ndayishimiye yakoreye Generale Arenguiyome Bunyoni, kandi ibyo bintu bimwe bimwe burya vyaragize akamaro. Murazi ingorane dufise: igitoro, amadevize, ubutare n'ibindi mu vya politike. Ibi vyose ngomba ndabaciye amajambo makeya ukuntu amanyanga yarapanzwe. Burya Generale Bunyoni yari igihanganye kidasanzwe, guhera ku bantu barungiye ku bihugu vy'Abarabu yararyako, ibi vyose mvuze yararyako, vyose yari yaravyigaruriyeko. Vyari bigoye ukuntu rero Perezida Ndayishimiye yozogera kw'iterambere canke guhindura igihugu na buke buke atabanje kuzibira zino nzira. Aho niho rero Perezida Ndayishimiye yihaye inzira yo gukura amanyama canke gukura inguvu Generale Arenguiyome Bunyoni mu kumuzibira imihora yakuramwo amahera adasiguritse. Nuko rero Ndayishimiye yafashe ingingo zikomeye cane mu bijanye n'urudandazwa rw'abakobwa barungikwa mu bihugu vy'Abarabu. Abakobwa uwuciye ku kibuga c'indege wese ngo vyari ngombwa ko asiga amadolari 300 aja mu kigega c'ibanga c'abasuma. Amafaranga ku mwaka yagaburwa yabashika nk'imiliyoni, ngo yashika imiliyaridi 200 zibaye zikeya. Aya mafaranga Bunyoni niwe yashobora kuyagaburira utugwi dukeya yabahako, ntiyabagaburira yabahako, hanyuma akabahako makeya. Aya n'amafaranga menshi cane. Ahandi hantu Bunyoni yakura amafaranga menshi hari muri pafe. Muri pafe bivugwa ko umuntu wese aguze pasiporo, urabona ko zatangwa mu manyanga, birya vya 325 birya vyongeye kuvugwa mu nyuma. Burya ku busanzwe Ndayishimiye hagiye arose ijambo, ubundi bwobwo ntiyari ikigurwa ry'amafaranga, yari kuri senkesa canke nayo miliyoni nyene, nubwo n'ubu bikizimvye mugabo sico kimwe. Ubu uguze normal barayiguha ko ajya amafaranga, nubwo ushaka ivyihuta urinda gutanga igiturire. Pasiporo ngo yakurako amafaranga yiwe 100,000. Aya nayo ngo barayegeranya hanyuma bakagenda kumutura, kumuha ituro, kumushimira. Ahandi hantu yakura amafaranga cane Generale Bunyoni ni mw'icukugwa ry'ubutare. Aha rero Perezida Ndayishimiye wenyene yivugiye ko hari abategetsi bari bagiraniye amasezerano yo mu kinyegero, yo mu kinwabi n'amasosiyete yimba ubutare. Hano yarashatse kuvuga Bunyoni, ntimwibe muja kure ngo mwiyumvire ngo ariko aravuga abandi. Yarashatse kuvuga Generale Arenguiyome Bunyoni. Ati hariho abategetsi bagiraniye amasezerano n'amasosiyete yimba ubutare mu kinyegero, bashiraho amasosiyete yabo. Mu yandi majambo wasanga ari bo bimba ubutare. Cy'ubutare rero mwabantu tukimwubahire neva, nubwo bitari mu muco ukwiye, hariho umuco umaze kuboneka aza muvugisha ukuri. None twabonye ibikamyo bishoye ubutare 4 n'ubwa 5 bugiye gushoka, none si sawa ako kajayo umugani wa uraho. Birapfuma uko buzokoreshwa, amafaranga avamwo ngana gute, ivyo ntiturabigerako. Mugo byibuze ubu turashobora kuvuga ngo harashotse ikamyo izi incuro izi. Ibize murabishima mwabantu mwe. Erega hariho no kwagiriza umuntu utagira n'icyo umwagiriza, ntibingana no kwagiriza umuntu ufite icyo umwagiriza. Reka ndababaza, kuva kera bimba ubutare wo kwagiriza ngo badede ngo barimba ubutare, babushora gute, bashora ubungana gute, babushora hehe, wo bishuza ngahe? Ariko twavuga ngo za kamyo 10 zashoka ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu, warashoye gatatu uzana imiliyaridi 6.5 z'amadolari, umaze gushora inshuro 9, gwiza na gatatu za miliyaridi zizane. Ivyo wo bivuga byibuze bikumvikana. None kera mwari kuvuga iki? Aka kantu murabashimira neva. Sindamukunda cyane kuko nawe nyine uri mubire, ariko ukoze ikintu cyiza ifo ko tugushimira, uko tugushimira. Neva avuze yuko rero iyo habaye gusezerana, basezerana mu kinwabi, hanyuma leta bakayiha amasezerano atariyo, amasezerano atagiramo amafaranga. Igice kinini c'amafaranga kigaca ikiva mu butare kikagaburwa n'aka kagwe. Aha yavuga rero uyu
Generale Bunyoni. Uyu muperezida Ndayishimiye kandi yaciye ahagarika nk'amasezerano yose yari yarasinye muri bintu by'ubutare, aca ababwira yuko bagira amasezerano mashasha. Igisata c'ubutare rero Ndayishimiye yaciye avuga ko acifatiye mu ntoke kandi yaragifashe, kandi biriko birakorwa burya murabona ko ntibingana n'ivyakorwa kera, nabisobanuye sinda bisubiramwo. Ikintu rero Ndayishimiye mu nyuma yahavuye naco nyene akora nyuma yuko yihimuye kuri ba Bunyoni, no igisata cyo gutumatumanako amakuru naco yavuye agikora mu bwo gikoze ateba, naho nyene murazi ko ari amafaranga menshi, amamiliyaridi menshi yatangwa nk'ibiturire akagenda muri barya bajenerale, amafaranga adatomoye yatangwa, ibi vyose yaravyifatiye mu ntoke kandi bimwe vyagiye biraja hanze. Hari amasosiyete yatangisha ikanwa kwa Generale Bunyoni, nka kwa kundi umenga niwe nyene amasosiyete, ibi vyose vyahavuye bimenyekana. Ariko rero uko Neva yafatiza ingingo niko ishavu ryaniga, haba kuri Bunyoni n'abandi bakorana na Bunyoni. Aha burya ndiko ndavuga 2022, nahereye imbere gatoya wanashaka inkomoko gushika Bunyoni apfunzwe, icyo bapfuye gushika ngo apfungwe. Mu bijanye na politike rero hamwe n'imigenderanire n'amakungu, umukuru w'igihugu Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganji wa mbere ntibahuza ku kibazo co gusubiza hamwe n'umubanyi wacu wo mu burengero, igihugu c'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye mu ntango yaripfuza yuko haba ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'ugucanamo mu mwaka wa 2015. Bunyoni ntiyavyerekwa, mbere unabivuze yakwamirira kure. Hariho inyungu zinyegeje Bunyoni zatuma atemera ko hoba ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Burya Neva yaragerageje kuganira n'u Rwanda bishoboka, nuko gusa basavye u Rwanda amananiza. Burya ubu imigenderanire imeze neza, bo bashaka ngo abashatse gutembagaza ubutegetsi 2015 bababahe. U Rwanda ati mwe namwe hari ukuntu mufise imikoranire n'abagwanya leta yacu aba FDLR, nabo ti wapi mwe murabesha, ikibira cyacu muraza mukinjiye mu bironderere. U Rwanda ati turabizi murantunga. Bunyoni ati ahuko haba kumvikana hagati y'u Rwanda n'u Burundi dusha duhomba amafaranga na forodi ikorwa, haba gucukura ubutare mu kinyegero, ibi vyose Bunyoni ntiyavyerekwa. Niyo mpamvu burya mu bantu bidoga cane basirwa n'agashavu batuma u Rwanda n'u Burundi bidacana uwaka, Bunyoni yarimwo. Mugabo n'ubundi amaze gufungwa naho nyene ntivyagenze neza, ariko mugabo iyo aza kuba umuntu afata ingingo nawe ashishikariza ko haba ibiganiro, burya ubu Rwanda n'u Burundi bababanye neza. Iki je ni ikintu kimbabaza kuko je ndi umuntu wo ku mupaka, inkomoko yanje nkomoka ku mupaka, sinshobora kwemera yuko rero haba kutumvikana nk'uko ndabibona nanje ngo nce nshima ngo bimeze neza. Oyaye, ni vyiza ko tugira imigenderanire myiza. Murambabarira inkuru yabaye ndende, kumbure nzobandanya igice ca kabiri ndababwira ibijanye n'ico Perezida Evariste Ndayishimiye yapfuye na Generale Bunyoni, inkomoko yacyo. Iki ni ikintu gikomeye cane, nibaza ko mushaka kumenya. Uyu munsi reka ngarukize ngaha, ubukurikira nzobabwira ibijanye, nzobandaniriza ngaha ndababwira ibijanye n'inkomoko yo kutumvikana kwa Perezida Evariste Ndayishimiye na Generale Guillaume Bunyoni. Murakoze. Abantu muzokurikira igice c'ejo nzobabandaniriza ndababwire guhera uko Ndayishimiye yisanze ariko agwana n'umugwi wa Nkurunziza wose atabizi. Nzobandanya gushika ku mpera, ndazi mukeneye kumenya amakuru atari makeya. Nzobereka ukuntu
Ndayishimiye yatevye gupfunga Bunyoni bikamugirako ingaruka n'abantu bakavyibaza mugo mu nyuma agaca agateba akamufunga. Hano nariko ndababwira inkomoko Bunyoni atarapfungwa kugira mumenye icatumye Bunyoni apfungwa. Ndabashimiye, murakoze ko mwashoboye kubana nanje. Kino cari igice ca mbere, ejo nzogaruka kandi ndabaha amakuru ku bijanye na Bunyoni, amagara yiwe, hanyuma nce inyuma maze kubaha amagara ya Bunyoni uko yifashe, nce ndababwira iki gice ca kabiri rero, inkomoko y'ukuntu y'amatati ya Ndayishimiye na Bunyoni, icyo bapfuye n'icatumye amufunga. Nzogera ku kumupfunga nyezina mu gice gikurikira. Murakoze.